ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Munkundire dusangire ijambo riri mu gitabo cy'Ingoma ya kabiri kuva ku gice cya mbere kuva ku murongo w'indwi gushika ku murongo wa 12. Havuga ngo, muri iryo joro Imana yiyereka Salomo iramubarira iti, saba icyo ugomba ndakiguha. Salomo arayishura ati, wagiriye neza cyane data Dawidi unsubiza ku ngoma yiwe. None rero Uhoraho Mana, isezerano wasezeranye data Dawidi nirishike, kuko wangize umwami w'abantu b'isinzi bangana n'umukungugu wo ku isi. None rero ndagusabye umpe ubwenge no gutahura, kugira ngo menye iyo bija niyo biva muri aba bantu. None ninde yoshobora gucira imanza iri hanga ryawe n'ukuntu ari ihanga rihambaye? Imana yishura Salomo iti, ibyo ko ari byo biri mu mutima wawe, ukaba udasabye ubutunzi canke ibintu canke icubahiro canke ngo usabe ko abakwanka bapfa canke ngo usabe kuramba, ariko ukaba usabye ubwenge no gutahura, kugira ngo umenye gucira imanza abo nakwimitsemo ngo baganze. Nuko ubwenge no gutahura urabihawe, kandi nzoguha n'ubutunzi n'ibintu n'icubahiro bitigeze kugirwa n'umwami n'umwe mu bakwitangiye imbere, kandi no mu bazoguherukira ntawe uzogira ibihwanye n'ibyo. Amen. Haleluya. Nanezerejwe cyane n'iri jambo, ryarankoze ku mutima ukuntu Uhoraho yagendereye Salomo mu ijoro. Usomye ku murongo wa 6 havuga ngo, nuko Salomo araduga ajya kuri ico gicaniro. Havuga ngo yahora adugana n'ihanga rya Isirayeli kujya gusiguza Uhoraho. Byari ibintu bisanzwe, bahora badugana kujya ku musozi w'Uhoraho gusiguza Uhoraho. Ariko ako kajambo ko kuri 6 ngo nuko Salomo araduga, ni ukuvuga ko yaduze wenyine. Numvise rinkoze ku mutima. Byari bisanzwe ko bahora baduga, ariko ngo nuko Salomo. Ndiko ndasenga ngo Imana itwigishe twebwe twenyine tuve mu igugu ry'abantu mu gusenga, tuve muri abo mu bahanuzi buzuye aho bariko baratanga ubuhanuzi, ariko Imana irakugomba wenyine ku giti cyawe. Ngo nuko Salomo araduga ajya gusiguza Uhoraho. Ngo muri iryo joro nyene ngo Uhoraho agenderera Salomo. Haleluya. Muri iryo joro, atari muri benshi, atari muri rya gugu ry'Abisirayeli bari bakunzwe kandi bari banejerejwe no kujya gushikanira, muri iryo joro ngo Uhoraho agenderera Salomo. Ngo aramubaza ngo, wifuza iki, ngo ukorere iki? Haleluya. Ngo Salomo mu ndoto, ngo Salomo aramubwira ati, wagiriye neza data Dawidi, waramusezeranye isezerano wamushikanye. Ariko si ibyo gusa, ndagomba ngo umpe ubwenge no gutahura, kugira nshobore kurongora ihanga ryawe. Haleluya. Ngo Uhoraho aranezerwa. Ubandanije gusoma, Uhoraho ngo aramubwira ngo kutansabye, ngo kusabye ikiri mu mutima, ukutansabye itunga, kutansabye ibi nibi, ngo ndaguha ubwo bwenge no gutahura. Ngo ariko si ibyo gusa, n'ubutunzi ndabuguha ubwo abakwitangiye imbere batigeze babona, n'abazoza inyuma yawe batigeze babona. Nariko ndibaza kubera iki? Nuko yavuye mu igugu ajya kubonana nawe ku giti ciwe. Ndifuza, umutima wanjye urifuza ngo mve muri byinshi
mve muri byinshi bihamagara, mve muri byinshi bindondera, ariko ngende jyenyine, ambone amvugishe jyenyine, anganirize. Ikindi kintu cyamezagiye ni ukuntu ngo Salomo yamusabye ibyo. Uhoraho aravuga ati ko wasabye ibyo ndabiguha. Ndavuga ni mpwemu yera, nyigisha gusaba ikiri ku mutima w'Imana. Haleluya! Ikiri ku mutima w'Imana. Ego tumubwira amasengesho menshi, ego tumubwira ibikenewe byinshi, ego tumubwira ibyuzuye imitima yacu nk'uko yabwiye Salomo ngo wavuze ibyuzuye umutima wawe. Tumubwira byinshi, ariko ndashaka mpwemu yera atwibire ka kajambo, ka gasengesho gakora ku mutima w'Imana. Nibutse ukuntu Ana ngo yahora adugana n'umugabo we gutanga ibimazi ishira, ngo bagashikana, ariko ijoro rimwe, umunsi umwe ngo Ana araduga, noneho ahindura gusenga, aravuga ati Mana, n'umwana w'umuhungu nzamugushikanira abo wawe, ab'inyegu yawe. Ngo Uhoraho aranezerwa. Ngo icyo gihe ngo Eli aramubwira ngo genda, Uhoraho aguha icyo umutima wawe usabye. Haleluya! ngo Ana ava imbere ya Eli, ngo ntiyasubira kwiraburanirwa ukundi. Usomye icyo gice kiraryoshye. Ngo Uhoraho ngo Elukana ararira Ana, asama inda y'umuhungu. Haleluya! Bari basanzwe baduga gusenga buri mwaka, ariko Ana akadugana amarira. Elukana aramubwira ati urizwa n'iki? Mbega sinkurutira abahungu 10 wakabyaye? Haleluya! Ahita aramubwira ati Ana ntiyahazwa, yashaka ikiva mu kuboko kw'Imana. Amaze kuvuga iryo jambo, ngo ukamumpa nzomuguha kubera inyego. Yesu ashimwe. Vuga iki nkubwire iki mwene data? Ndakwinginze usabe mpwemu yera akurongore mu masengesho yawe. Rya sengesho rikora ku mutima w'Imana niko nisengera. Numvise rimbereye defi, nararyiyumviriye ko ndavuga mbega agiye muri iki gihe Imana yumbaza umutima wanjye wuzuye iki. Nanjye sinkubesha, hari ibyo notangura kuvuga, ariko reka mpwemu yera twibira ibanga, uvuge cya kintu kiri ku mutima w'Imana. Uhoraho abaha umugisha, Uhoraho abahezagire, kandi abarongore uko musenga, kuko mpwemu yera niwe azi ibyo dukeneye, kandi niwe ngo adusengera atunihira iminiho itovugwa. Reka tumwinginge aturongore uko tuza gusenga muri iki gihe mu isengesho rikora ku mutima w'Imana. Uhoraho abaha umugisha kandi abagenderere muri iki gihe. Amen.